ikirere yo kuri wa gatanu igenekerezo rya 29 Munyonyo 2024. Ejo mu gitondo hatekanywa ko hazogwa imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba mu ntara nyinshi zigize igihugu cacu kiretse mu ntara za Mwaro, Gitega na Muramvya aho hazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya. Ahazobakanye kurusha handi akaza ari mu ntara za Bururi, Mwaro, Gitega na Kayanza aho ibipimo ziri kuri dogere Celsius 13. Ku muhingamo hatekanywa ko naho nyene hazogwa imvura hacemwo n'ibihe vy'izuba kiretse mu ntara za Rumonge, Bujumbura, Bubanza na Cankuzo aho hazokwaka izuba harimwo n'ibicu bikeya. Ibipimo vy'ubushuhe biri hejuru kurusha handi bikazokibonekeza mu ntara ya Cibitoke aho biri kuri dogere Celsius 27. Ejo mu gitondo hatekanywa ko izuba rizoseruka isaha 12 zibura iminota 18 rirenge isaha 12 zo ku mugoroba. Akaba ari ngaha hagarukiye amakuru ategekanya ikirere yo kuri wa gatanu nateguriwe n'ikiko kijejwe ibirere ca Ijebu yari Fiona Tojinka ayabashikira.